nta nkeka ko muri senze mudasinzera mukurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi aho bibashikira aho muri mu mpande zine z'isi biciye ku mbuga mpuzabasomyi zaba za WhatsApp canke chaîne yacu ya YouTube mwanditse ijambo Renape Burundi maze mukahasanga urukurikirane rw'ibiganiro yamwihacisha. Abatari mu magroupe ya WhatsApp tubasaba kuja kuri YouTube yacu mugafyonda kuri sabone kugira ntihagire ibiganiro bizohora bibacika. Abakeneye kubironka ku buryo bwa WhatsApp mwotwandikira ku nimero akamenyetso ko guteranya 254 79 150 ni nayo nimero mushobora gucako vyoroshe wifuza guterera ibiganiro vya Renape Burundi. Turacari muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro vyariwe ukwezi kweranda kwa kane aho abarundi bimirije kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 akaba ari ku ncuro igira 50 akaba ari nayo ncuro ya mbere rizoba rihimbajwe rimaze kwemezwa icese n'inzego z'igihugu. Ntuze mutangwe kuza kunamira abahutu isinzi bahonejwe n'intwaro y'ico gihe yari irongowe na kapiteni Michel Micombero nubwo nizakurikiye nk'iya Jean Baptiste Bagaza, Pierre Buyoya nazo nyene zitoroheye abahutu nkuko bari bavyiteze. Nkuko twama twabigize turabategurira umugani kuko umugani ugana kariho. Ubu tukaba tugira tubanze tubashikirize umugani. Muti umutwe w'uwo mugani uvuga gute? Umutwe w'uwo mugani uvuga uti inkware n'incira. Turibaza yuko abenshi mushobora kuba mwarawize. Habaye inkware n'incira vyarabana. Umunsi umwe biriko birayaga inkware ibwira incira iti wewe naho tubana iyo ndakwitegereje turiko turaganira mbona ufise akariganga muhogo kantera ubwoba. Incira yishura iti kumbure niwe ugafise ni wasame ndabe. Inkware ibarira yancira ngo ni yasame nayo. Inkware iraraba ibona kugi mu muhogo imbere ibarira yancira iti uraziga mugenzi mu muhogo wawe ico hatekeye co urakihatekeye. Haciye igihe ishamba ryari hakurya yaho vyaba rirasha. Incira ibarira inkware iti rabira ishamba turimo rirafatanye na rige ririko rirasha none rero wewe ubangutse ngurukana ntiduhire hano. Inkware iremera itegizosi incira yizingira irayigurukana kure aho umuriro utaja gushika ihagarara mu giharabuga. Inkware ibarira yancira iti numve ko twakize aha nta muriro hashika. Incira ngo nwe. Inkware irasubira iti ururukuje hasi. Incira iranka iguma nyabuna ikamvya nk'igomba kuyiniga. Inkware bibonye gutyo iti sinakubariye ko ufise akariganga muhogo nagukijije umuriro none mukunshimira ushaka kuniga. Mva ko rero inzoka ntiyakakaza. Ubuno nyene haca abantu bavuye kuzimya wa muriro. Incira bumvise iciriruka n'ubwoba n'akantu nabo baba bayibonye nkejo baca bayivuza ibibando. Inkware irigurukira. Incira ipana n'akariganga muhogo. Ico cyose kibe kwawe kaze ngo arurebe ya mwana jewe. Abarundi bati buryo kutumva kurazigwa kandi agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona. Reka mbwire gito canje ico wundi cumvireho. Burya kahise kabi iyo atagikozwe karuhira kwisubiriza. Abarundi bati ingesira araba ntihwera kandi yakameze nigata. Nubwo umugambwe CNDD-FDD utwara uno munsi wipfuza impinduka ziboneka biracagoranye kandi ishobora kutazoroherwa mu gihe bamwe mu bakoze bigashimwa mu mugambwe y'Iprona mu kurengera ubwoko bw'abahutu bagahonya mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 inyuma n'imbere yaho bagifatwa nk'inararibonye mu gushingwa amabanga mama ngo bafise uburambe mu vy'intwaro mbere byaba ngombwa bakaja mu mutamana wa CNDD-FDD ngo nabo n'abagumya banga mu gihe bamenye ibanga bagahonya Abarundi ataco bazira usivye uko bavutse arabahutu. Burya umuswa ntuwotembagaza igiti gisetse uza bukebuke ikabana ukajya gato gato ndetse igiti kikibwira ko kitonyiganyizwa kiravye imizi gifise amashami n'ubunini bwaco kiza kubitahura imizi igeze ko
amababi agatangura kuma kandi ngaho naho abashenyi bakirabira kure babonye cumye nta kiba gisigaye atari kuza kugisenya ubuzima bwacu bukaba burangiriyaho. Muti noneho Renape Burundi yasaze vyoba nivyo CNDD-FDD yaje nk'umugambwe wegeranya abarundi bose mu butandukane bwabo, Parti du Peuple canke Parti Rassembleur. Ariko burya nubwo amazi yoba meza gute iyo uretse yacafuye akabandanya yisukamwo biza kurangira acafuye yose atakinyobwa au imbivable. Renape Burundi yumva hirya no hino ngo CNDD-FDD yinjije abanywanyi ibihumbi bavuye mu yindi migambwe. Ntabwo ari bibi nimba baza gukurikiza akaranga mutima buntu nk'ako CNDD-FDD yavanye mu magogwa y'ishamba, ariko nimba bazanywe n'utundi tutazwi neza nahe narayibonye kubona kare bakazitira bataronegwa. Uko nubwo ari Parti Rassembleur, Renape Burundi bona ko iyo rassemblement yoba kubiri. Iya mbere ikaba yoba ukwegeranya abarundi bose ataco bagirizwa mwihonyabwoko ryakorewe abahutu umwaka w'1972 inyuma n'imbere yaho. Ya kabiri yategerezwa kuba kwegeranya zina murundi wese yadomwe ku rutoke ko yakoze ihonyabwoko, abo nabo bikaba vyoroshe kubatora kuko umugambwe iprona ari wo wategeka ivyakozwe vyose. Indongozi zawo ziracahari, zirajya zikaryama zigasinzira taco zinona, mbere ni nazo ziza mu bambere mu guhakana ko ntaho nyabwoko ry'abahutu ryabaye mu gihe Severi bandanya gushira habona ivyagije isindamusiga vy'ibyakozwe n'uwo mugambwe. Aya mazina kurikira iprona niyovuga ko itazi matricule zabo kandi bakorera leta irongowe nayo. Muri kuno kwezi kweranda kwa kane turibuka Rwinshire umuhungu wa Bampuha na Magaraheze baba ku mutumba Tangara ibutihinda, akaba yari umugabo wa Inamidende, bakaba baba mu Ruyenzi ibwambarangwe. Wa kabiri twibuka ni Baruzanye Martin, akaba yari umuhungu wa Baruzaniye Paul na Ndabaniwe yavukiye icagizo ibutihinda, akaba yari umugabo w'abanyanse, akaba yaba ku Mukenke. Rwasa Jonathan umuhungu wa Bitumbwe na Musani wabo bava Ikobero, bakaba baba mu Giteranyi. Bimenyimana Telesfor tanke Nikodem umuhungu wa Bidaka na Kangeyo yavukiye Ibuhorana ubutihinda, akaba yari umugabo wa Ntahogwamiye Anastazi, akaba yari umwigisha wo mu Giteranyi yahaba. Macumi Deo akaba yava Imugongo, akaba yari umwigisha. Dutinya Rube yava Imugongo, akaba yari umwigisha. Nyawigarika Jean akaba yava ku Murehe, akaba yari umumoniteur agricole. Miburo Gabriel akaba yava Ikamaramaga, akaba yari umupercepteur communal. Baza Daniel wo ku mutumba Murehe, akaba yari assistant agricole. Narugora Gaspard wo ku mutumba Mugongo, akaba yari secrétaire communal. Gatabazi Bernard wo ku mutumba Murehe, akaba yari umwigisha. Kigoze Emmanuel wo ku musozi Mugongo, akaba yari umwigisha. Rumariyeko Vincent wo ku musozi Rurehe, akaba yari conseiller communal. Ruhere Balthazar nawe nyene akaba yava ku Murehe, akaba yari conseiller communal. Bazira Emmanuel wo ku musozi Murehe, akaba yari mu agronome provincial. Ndabirinda Emmanuel wo ku musozi Murehe, akaba yari umwigisha. Bikorimba Albert akaba yari wo ku Murehe, akaba yari umusirikare w'igrade rya lieutenant. Misabiko wo ku musozi Musave, akaba yari umurimyi. Rukorera wo ku musozi Murehe, akaba yari umurimyi. Mporeye wo ku musozi Mugongo, akaba yari umurimyi. Ciza wo Kamaramagambo, akaba yari umudandaza. Ndaruzaniye Jean yava mu Rugari, akaba yari Kiremba, akaba yari umwigisha wo mu mwaka wa mbere kuri EP Munyinya, akaba yiciwe Munyinya nyene. Muhizi Gaspard wo ku mutumba Murehe, akaba yari umukontable. Simwanka Gardien w'Imugongo, akaba yari umuplanton. Mudende Pasteur w'Imugongo, akaba yari umuplanton. Nyabenda Victor w'Imurehe, akaba yari umuplanton. Sinzikije Etienne w'Ibuhorana, akaba yari conseiller communal. Mujinja Mercure w'Imaruri, akaba yari umuveterinaire. Bigore Gervin w'Irabiro, akaba yari umurimyi. Hatungimana Albert w'Irabiro, akaba yari umurimyi. Barangendana Jacques w'Irabiro, akaba yari umurimyi. Barikanira Cyprien w'Irabiro, akaba yari umwigisha. Bihenyege Joel w'Irabiro, akaba yari umurimyi. Njunguru Umutwe wo mu Kavumu,
akaba yari umudandaza, Esroni w'Irabiro akaba yari umurimyi, Giheraheza w'Imaruri akaba yari umurimyi, Rumariyeko w'icagizo akaba yari umurimyi, Mugema nkiko w'Ikobero akaba ari conseiller communal. Amazina ya bamwe mu bishe muri yo commune akaba garuka kuri Ndisabiye Jacques akaba ari administrateur communal cyangwa mustanteri wa commune, Gango akaba ari conseiller, Mperaheye Simon akaba ari conseiller, Nkinjinka Aloise akaba ari chef de zone w'Ubutihinda, Mwemera Bugabo Bihora imbere Raphael akaba ari secrétaire w'umugambwe Prona, Busokoza Evariste akaba ari umudacteur wa commune, Rubera Ndinda akaba ari umwanditsi wa commune, Kaberuka Jean akaba ari moniteur agricole, Butoyi Sylvestre akaba yari agent de l'état civil. Muri yo commune umuntu agaruka cyane akaba yari Baruzanye Martin akaba yari umugwizatunga akomeye cyane, twaba twamuvuze mu mazina ya mbere na mbere. Tugiye muri commune Gashoho turabona Mababa Sabine akaba yari umukobwa wa Mababa Papien na Ntukamazina Angel akaba yari umwigisha kazi, akaba n'umudirectrice w'Imuyinga akaba yavukiye Igisanze. Nsekambabaye Joseph akaba ari umuhungu wa Rugwiza Yosefu na Gikumi yavukiye Igisanze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1913, akaba yaba Musasa, akaba yahagaritswe ariko Musasa Intega. Mutebutsi Anani akaba yari umuhungu wa Kazise Philippe na Anabaja Agnes bakaba bavukiye mu Nyarukiga Gashoho, bakaba baba Ibusoni Igitobe. Kanyarushatsi umuhungu wa Gihagiro na Bukuru yavukiye Nyarukiga Gashoho, akaba yari yubakanye na Kampunda, akaba yari directeur des écoles de sécurité do Muyinga. Nimero matricule ziwe zikaba zari amajana 502 akaburungu amajana 727. Ntakimazi Marc umuhungu wa Budigoma Michel na Barampema Angeline akaba yavukiye Igisanze. Umugabo wa mukobwa Colette akaba yari umutravailleur w'Igisanze. Nizigiye Cyprien umuhungu wa Maswa na Nagasanzwe yavukiye Igasanze, bakaba baba Karama akaba yari umushefu wa Magapro Imuyinga. Nyabenda Mathias umuhungu wa Rukago Constantin na Misago Catherine bakaba bava Igatuvu Muyange Gashoho, bakaba baba Imurore. Jimirimana Abraham yaba Imuyange Igashoho, akaba yahagaritswe igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 5 72, yahagaritswe n'imodoka y'igisoda bari mu mpuzu z'akazi. Akaba yari umutitirere w'ivuriro ry'Umuyange Igashoho. Matricule ziwe zikaba zari 51 44 kabiri. Shimirimana Pierre yaba Igisanze yari umwigisha Igisanze. Shimirimana Jean Bertimas muhungu wa Shimirimana Pierre yari umunyeshure mu ishuri riheza kuri lycée Don Bosco Ngozi. Ry'umukuru Romain yaba Igisanze akaba yari umwigisha kuri école primaire y'Igisanze. Ryica Patrice yaba Igisanze akaba yari umwigisha kuri EP Igisanze. Kanyarushatsi Robert yaba Igisanze akaba yava Ijani akaba ari umudirecteur wo kwishuri rito ry'Igisanze. Gedeon yava Ijani akaba yari umwigisha. Witeyimanza Sylvestre uwo rero nawe yari umututsi yaba Igisanze, akaba yari umwigisha w'ishuri rito ry'Igisanze. Akaba yishwe na bagenzi biwe w'abatutsi kubera ko yari yasavye impamvu bariko bica abahutu. Muguguzo Antoine akaba yari umudirecteur wa EP Bigera. Muguguzo Simon akaba yaba Iburambira yari umukozi wa commune Igashoho. Karenzo Sylvestre yaba Imuyinga akaba yava Ibigera, akaba yari umwigisha Inyagatovu. Misago Mathias akaba yari umwigisha Imuyinga. Kazise Philippe akaba yava Ibigera, akaba yari umwigisha. Lucien yakaba yari mwene wabo na Bamvuga Inyumvira, akaba yari umwigisha Imuyinga. Bamvuga Inyumvira ruzi neza uko yabaye icegera c'umukuru w'igihugu. Ntaco nayigize Nicodème akaba yava Ibigera. Maborogo Bernard akaba yava Ibigera, akaba yari directeur wa EP Ibigera. Bateye Pasteur akaba yava Igisanze, akaba yari umuaide infirmier kuri dispensaire y'Igisanze. Boniface yava Ibigera, akaba yari umudandaza w'Ibigera. Duburi yaba Igashoho, akaba yari umudandaza Igashoho. Ntukwa w'imusasa akaba yari umu ancien chef w'imusasa. Ntukwa André umuhungu wa Ntukwa
akaba yari umukozi wa Travaux Publics Service des Routes. Ntukwa Polycarpe umuhungu wa Ntukwa umudandaza igashoho. Maneke Leopold yaba ibigera akaba ari umudirecteur wa EP Bigera. Nizigiye Cyprien yava akaongera akaba Ikarama akaba yari umunsiye député mwaka w'igombi kimwe amajana 965. Umuhungu wa Cipriano nawe nyene akaba yagiriyemwo. Ngeriraguma Charles Lwanga akaba yava Igasabazuba umugabo wa Munyangari Made umwigisha Imuyinga. Misago Mathias akaba yava Igisanze umwigisha Imuyinga. Nije bariko Joseph umuhungu wa Madame Sophie Bicence akaba yari directeur wa EP Gisanze. Nibona Polycarpe akaba yava Igisanze akaba yari directeur wa EP Muyinga. Bugeregere Martin w'Igisanze akaba yaba mu Rugari. Ntawusigaye akaba yaba Igashoho akaba yari umu agronome Igashoho. Ko begetse Gisanze akaba yari umupolisi wa commune Igashoho. Rutwe w'Igasebeyi yari umudandaza Igashoho. Nyabuyoya w'Igisanze akaba yari umudandaza Igisanze. Swedi w'Igisanze akaba umudandaza Igisanze. Munyakawa akaba yari w'Igisanze akaba yari umudandaza Igisanze nawe nyene. Muhaya yari umutanzania akaba yari umukozi wo mu nzu y'Abasabinos Igisanze. Apollinaire akaba nawe nyine mu Tanzania akaba yakora mu nzu y'Abasabinos Gisanze. Kazoji Bwami w'Igisanze akaba umudandaza Igisanze. Ciza akaba yavibigera akaba yari umwigisha. Gedeon akaba yari uwijani. Ntirampeba akaba yava Ikanyinya akaba yari umupatiri wo muri Katolika akaba ari n'umuvike wa paroisse y'Igisanze. Abavugwa muri ubwo bwicanyi akaba ari mu staneri wa commune Nahimana Louis ubu akaba ari muri Canada. Samusure Samson akaba yari ancien bourgmestre wa commune w'Igisanze akaba ari nawe yari responsable w'umugambwe Iprona akaba n'umudandaza w'ikawa Igashoho. Akaba bivugwa ko ari nawe yoba yaciye arongora abapfakazi babo yishe. Venant akaba yari umunyarwanda akaba ari umuyedenfirmier kuri dispensaire y'Igashoho akaba ari nawe yiba ibisigi byabo bishe. Roger akaba yari umushoferi akaba ari n'umugenzi wa Louis Nahimana. Sabinos akaba yari umujereri yaba kwa Nahimana akaba ari nawe yaba mu nzu yo mu Tanzania bishe w'izina rya Muhaya Pasteur akaba yava Irukago. Habiyakare w'umujereri nawe nyene yagendana na Nahimana akaba yava Inyenzi Baziro akaba we yapfuye mu mwaka w'igombi kimwe amajana 1993 yishwe n'abene gihugu yarashiriye abasirikare Ibigera ngo babice. Mbonabuca Gaspard alias Ntanyerera yari umwigisha ava Imurangara. Ayo mazina yose akaba arayavugwa mu ubishe abo twatanze ubwa mbere. Ni kuri ayo mazina duhereje ko ikiganiro twabateguriye kiri muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro byariwe uku kwezi kwa kane, ukwezi twita kweranda tuzokwibukamwo inzirakarengane z'abahutu zahitanywe niho nyabwoko ryakozwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 rikozwe n'intwaro zari ziganjwemo ubwoko bumwe bw'abatutsi. Ikaba yaramutswa kapiteni Michel Micombero. Tukaba tubasezeye tubipfuriza ukororanirwa mu vyanyu no mu banyu. Tukabahamagarira abarundi bose kuzosidukana n'iyonka kuri igenekerezo rya 29 kwezi kwa kane muri umwaka wa 2022 kugira baje kunamira bonge bashire ingori z'amashugwe ku binogo byatowemwo amagufa y'abahutu ibihumbi n'ibihumbi bishwe ataco bazira. Kuri mikro mukaba mwari mwateramanye na jewe Professeur Domunezero ku bwa RENAP Burundi na Gahwana.